umugambi w'abadasigana iprona twashira imbere ico twise intwaro rusangi yumvikanywe ko na bose. Naha rero iyo nama ya komite iyo nama nkuru twokwita ikoraniro rikuru ry'umugambi w'abadasigana iprona ryitwa kongre, ni ngombwa ngo byumvikanywe ko na bose, kubera yuko byumvikana ko na bose no kuraba ingingo zafashwe atagikenye kirimo, ku buryo umuntu wese atarabye inyungu ziwe abona ko umugambi w'abadasigana werekeza ku nyungu rusangi z'ishyirahamwe risangiwe na bose. Rero hasi noshoka mvuga ngo uwo mwumvikano ushingira kuki, uwo mwumvikano ushingiye ku ngingo umukuru w'umugambi w'iprona azofata, kandi niwe azifata ku munsi mugabo zishingiye ku byifuzo bya bamwe n'abandi, kandi nibaza ko abumvirije akumviriza impande zose, nibaza ko ico ashobora kubishikako. Ambassadeur Gerard Nduwayo, turabaramukije. Namwe Ambassadeur Gerard Nduwayo, muri umwe mu badasigana b'umugambi w'abadasigana iprona, mwagiye murazizwa amabanga atandukanye yaba mu gihugu yaba no mu mugambi w'abadasigana iprona. Mwaritoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2015, mwararanguye amabanga atari make mu mugambi w'abadasigana iprona. Mwaka wa 2022 gushika mwaka wa 2025 mwari umuvugizi w'umugambi w'abadasigana iprona. Musanzwe muvuka mu ntara ya Mwaro, mukaba muri mu bakurikiraniye hagufi ibikorwa n'ishigwa mu ngiro y'amasezerano y'Arusha yasinywe mu mwaka wa 2000. Mukaba muri mu bagiye baraharanira ico mwagiye muri ita système politique consensuel. Turabaramukije tubaha ikaze kuri Akejo Media. murakoze naje ndabaramukije kandi ndamukije n'abakurikira iyi shene yacu ariyo yanyu. Ego Ambassadeur Gerard Nduwayo, tubahamagaye mu gihe umugambi w'abadasigana iprona ariko havugwa ibibazo bitari bike, ariko akaba atana kimwe kiriko kiraja habona. Ivyo bikaba vyigaragaza inyuma y'inama ya komite nkuru y'umugambi w'abadasigana iprona, aho mu nyuma havugwa yuko hari abagiye barayiyamiriza canke biyamiriza ivyavuye muri iyo koraniro kaminuza. Mbega mwebwe niho mwarabikurikiranye? Mbega uno munsi twovuga yuko mu mugambi w'abadasigana iprona icuka cifashe gute? Kuvyo numva nuko hafashwe ingingo, nibaza ko haheze ari ukwezi canke iminsi yonye ukwezi, ariko nuko numva yuko hariho bimwe bitoba vyarashimishije bamwe n'abandi, hanyuma bikaja no hanze bivuga yuko hariho agahatse ku ngingo zoba zarafashwe na komite centrale. Bivuga rero yuko hariho icokorwa kugira ngo nk'uko byari byategekanijwe umugambi w'abadasigana werekeze ku nama nkuru ariyo kongre izofata ingingo ku vyerekeye kazoza k'umugambi n'akazoza k'igihugu. None mwebwe muba muri iyo nama nkuru y'umugambi, niho mwari muri? Ingingo zoba zarafashwe byagenze gute ngo hagira abaziyamiriza kumbure kandi bandi bose bari bahari, naho twabonye bamwe bagize inama abandi bari hanze? Sinari muri iyo nama kuko sindi muri nama nkuru muri komite centrale y'umugambi w'abadasigana iprona, ariko ivy'umugambi ndabikurikirana nk'abandi badasigana nk'abandi banywanyi. Ikibanza rero canje canke uruhara rwanje rwari gukurikirana ingene ivy'iyo nama vyagenze. Rero narumvise ko habaye communiqué final, iyo rero niyo numvise yasohotse igasohoka, kandi ivuga yuko azoba inama nkuru
mu kwezi kuza ariko icagiye kuntangaza hanyuma nuko nabonye ko hariho bamwe batoba barashimishijwe n'ibyavuye muri iyo nama ariko bakabivuga mu gihe mu kiringo nibaza nk'amayinga abiri tuvuge iyo nama ibaye ariko nk'uko urabivuga uvuga uti hoba harabaye inama zibiri ni ukuvuga yuko itunganywa ry'iyo nama ryaba ryakurikije amategeko uravye mu gihe turimo akamukiko by'umugabo w'adasigana iprona kuva nibaza yabaye ihinduka ubwira rusange z'umugabo w'adasigana iprona zategerezwa gufatira ku mpande zose ku buryo ico twise reunification yatuma hafatwa ingingo zishimisha bose. Muriko muvuga ikijanye na reunification ariko twarabonye yuko iyo reunification abari bayijemwo uko gusubizamo k'umugambwe w'adasigana iprona abari baje gusubizamo n'umugambwe w'adasigana iprona iyo nama y'umugambwe nkuru yabaye bari hanze mwarabimenye ko twumvise ko mutari muri ivyo namenyeshejwe je numvise ko habaye inama y'umugambwe w'adasigana iprona vyonyene. Uno musi turi mu gihe hasigaye indwi zibiri zidashika zitatu kugira ngo ikiringo cy'umukuru w'umugambwe w'adasigana iprona kirangire. Mwebwe twagiye turabavudondora mu mabanga mwagiye murazezwa ko mwagiye murafasha mu gusubiza hamwe yaba mu matati y'ibihugu mbere n'amatati yagiye araba muri kino gihugu cyacu kugira dushike ku masezerano y'Arusha. Muri ko muraraba uno munsi yabura indwi zitatu gusa kugira ngo ikiringo cy'umukuru w'umugambwe kibe kirangiye akaba atakoraniro na rimwe yaba mu koraniro y'amakomine yo mu ntara no ku rwego rw'igihugu nimubona yuko bishobora kubyara hamwe two ico kiringo corangira atakoraniro ribaye bishobora guca bivyara ko umuntu ari we wese yoshaka kurenga havuka ikintu gituma haba amatati yovyara ibindi. Nibaza ko icifuzo c'umudasigana kandi ari icifuzo c'umurundi wese akunda uyu mugambi kandi akunda igihugu nuko iyo nama yoba mu mutekano ikurikije ivyo abagiye muri inama ya komite centrale bumvikanye ariko urumva yuko hariho bamwe bavuga bati ibi bintu ntitubishyigikiye bivuga rero yuko mu maguru masha hoba umwumvikano nk'uko wabivuze uvuze uti amatati yaramyeho haba mu Burundi canke mu bindi bihugu haba amashirahamwe canke ibihugu kenshi urasanga amatati atandukanye bamwe n'abandi ariko ku meza ico gihugu canke iryo shirahamwe riba ririko rirakurikirana ku nyungu rusange zitegerezwa guhuza ababa bari muri iryo shirahamwe canke ababa bagomba ineza y'igihugu ni ngombwa ngo habe umwumvikano wari wabivuze nta neza yuko kuva mu 2002 gushika mu 2005 umugambwe w'adasigana iprona twashira imbere ico twise intwaro rusangi yumvikanywe ko na bose. Naha rero iyo nama ya komite iyo nama nkuru twokwita ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'adasigana iprona ryitwa kongre ni ngombwa ngo byumvikanwe ko na bose kubera rero yuko byumvikana ko na bose no kuraba ingingo zafashwe atagikenye kirimo ku buryo umwe wese ataravye inyungu ziwe abona ko umugambwe w'adasigana werekeza ku nyungu rusange zishira hamwe risangiwe na bose. Rero hasi noshoka mvuga ngo uwo mwumvikano ushingira kuki uwo mwumvikano ushingiye ku ngingo umukuru w'umugambwe w'iprona azofata kandi niwe azifata ku munsi mugabo zishingiye
ku byifuzo bya bamwe n'abandi kandi nibaza ko abumvirije akumviriza impande zose nibaza ko ico ashobora kubishikako. none tukiri aho nyene iyo nama muvuze yuko bokumvikana n'umukuru w'umugambwe Prona akabifasha kugira ngo iyo nama ishoboke, iyo nama nkuru y'umugambwe Prona ishoboke, mbega ibayeho ku bwanyu yo kwitaba abandi? Iyo kwitabwa na bose mu bisanzwe nk'uko bari babyumvikanye ko ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abadasigana Prona iyo kongere iba ihuza abadasigana bose nk'uko amategeko abitegekanya, nk'uko umvikano wabaye muri ico bise rirification canke rassemblement, ku buryo inyungu rusange z'umugambwe w'abadasigana Prona zibonekera aho nyine muri iyo nama nkuru muri iryo koraniro rikuru ariryo kongere. Rero ku bwanje umugambwe w'abadasigana Prona, inzego zitwara umugambwe w'abadasigana Prona zokora ku buryo ko n'ibizova muri iyo nama hamwe kuko hari uruhande rushobora kuba ruvuga ati twebwe kuko namwe mwavuze yuko ubwo rwego mutarimwo, mbega abarurimwo bavuze bati nitwe twemewe n'amategeko, twebwe nimuze dusubize hamwe, ariko runo rwego ntimurimwo, twoca tubita ko ari abantu badashaka gusubiza hamwe. dushobora kubita gutyo kuko ibyo umugambi wo gusubiza hamwe nibaza ko wumvikanye ko na bose, hanyuma umukuru w'umugambi Prona agaca arongora ibikorwa kugira ngo ko gushira hamwe iyo rassemblement ishobora kuja ku murongo hanyuma ishike ku ntambwe. Rero jewe nibaza yuko komite centrale yabaye iri mu ntambwe zogenda ku ikoraniro rikuru ariryo kongere, ariko nk'uko wabivuze, nk'uko ndabibona, nk'uko navyumvise, hariho bamwe nuko ntazi igitigiri cabo n'amazina yabo bavuga bati hari ibintu bimwe twebwe twumva hariho akatubakiye, abo no kubumviriza, ariko umuntu agashira imbere inyungu rusange z'umugambwe, ariko cyane cyane n'inyungu rusange z'igihugu. Ego Ambassadeur Gerard Nduwayo, mbega bishitse iyo nama muri zino ndwi zitatu zisigaye ntibe mubona hazopfiki ivyo jewe sinshobora kwiyumvira ngo inama ntizoba, kuko uwuhera n'umunsi canke ejo akabikora, ari naho usanga ivyo bibazo bishoboye kuronka inyishu mu minsi 3 canke 4, hanyuma ibizoba umuntu akaraba kuva kuri iyo tariki gushika kw'itariki kw'isango umuntu aba yihaye ko hariho ibishoboka. Nibaza ko abantu babishizemo ishaka, yaba umukuru w'umugambwe, yaba abo bari mu ruhande rumwe canke abandi bari mu ruhande rundi, bavyumvikanye barashobora gushika ku kintu kandi kizoshira imbere inyungu rusange z'umugambwe n'inyungu rusange z'igihugu. Mu ndwi zitatu ikiringo c'umukuru w'umugambwe Prona kizoba kirangiye, hamwe corangira ata nama nkuru y'umugambwe canke ikoraniro kaminuza ry'umugambwe riraba, umugambwe Prona uzoburongowe nande? Ariko jewe sinja muri aya masiposition ya commissionnaire, jewe nja cane cane mu kuntu bamwe n'abandi bashobora kumvikana ku bishobora gukorwa. Erega yego amatariki arashobora kugera, ariko ayo matariki igihe bamwe n'abandi bavyumvikanye ko ushobora kongera ko ari iminsi 10, ari iminsi 15, ku buryo ico uwo ugomba gushikako ugishikako ataco wononye. Ambassadeur Gerard Nduwayo, nta urabasaba ko mwufasha canke uwo basaba ko mwufasha, murabona ico mwufasha canke mugamburuka muravye ibibazo bihari n'uburemere bwavyo? Nta kibazo kiremeye igihe inyungu canke ineza
y'igihugu iba kirashirwa imbere nta kibazo nibaza ko atakibazo kiremereye umuntu abyicariye cyangwa abihagurukiye sinzi ico novuga kwicarira cyangwa guhagurukira ikibazo nibaza ko bishobora kuronka umuti ivyo byose. hari abariko baravuga yuko bishobora kuba bifitaniye isano n'amatora y'umwa mwaka wa 2027 bakavuga ati bamwe tushaka kujayo abandi bati reka tugire opposition kuturavye ibibazo bihari mu gihugu nidushobora kuja muri ayo matora canke nidushobora gutanga amafaranga yo kuja muri ayo matora imiliyoni 100 tuzi ikindi twe yakoresha turavye bavuga yuko bashobora kuba baribwa amatora mu mwaka wa 2025 mwebwe iryo sano bw'ingorane ziba ziri mu Iprona n'amatora yo mu mwaka wa 2027 niko mubibona hari isano rihari ushobora gushiraho isano igihe canke iyindi ariko byo ibintu nta singa ndabishiramo cyane nakubwiye yuko ikintu cyose kirafise umuti kandi nabo bavuga ngo nidushaka ibi canke abandi bati dushaka ibi urabumviriza ukumviriza ibyifuzo byabo hariho ibyo bashira imbere hari ibyo bashira inyuma kuba inyuma ariko iyo ugiye kubumvira bamwe n'abandi hanyuma ugashira ku meza igishobora gukorwa kenshi hari aho ushobora gushika ku ngingo ishimishije bose akamumutera uruhande urucanke ruriya na cyane cyane umukuru w'umugambwe w'adasigana Iprona akamo dutera nuvuga yuko ari kugenza make canke kubona yuko ikintu cyose gifise inyishu ko atahantu na hamwe hapfungiranye ko byose dushobora kubironkera inzira y'ukuntu umuntu wese ashobora gushimishwa n'ibintu aba arimo nko kuyugarana canke kuvuga ati ntaronse iki jewe sinkora. Rero iyo umuntu ariko atatura amatati canke gutorera inyishu amatati ni ngombwa ngo ugurure umutwe ureke kudushyiramo insinga canke ureke kwigana. Reka tubashimire nyakubahwa Ambassadeur Gerard Nduwayo ku kanya mwaduhaye no kunsigura mutanze. Mwakoze namwe. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Ari services zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri harimo ibikoresho byinshi bitandukanye ibisata bitandukanye ari byo automatique de gestion, automatique de maintenance, automatique de communication. Kaze ku kimenyesha makuru Akejo Media.